kwigisha sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona abantu bahona intama zihona bimu bumenyi bazoba imbunuza imihimbiri abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka ati ushaka ko igihugu gitera imbere ushaka ko isi itera imbere ushaka ko abantu bamererwa neza ubaha ubumenyi bonyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo nivyo Yezu yagiriye abigishwa biwe ingamunyu ba Petero batari barize Yezu amaze kuzuka kuko yari yarabigishije barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe ati nta handi atari kwa Yezu nta handi atari kwa Yezu igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Wanted to develop the agriculture sector, and I told you that we have many kinds of goods, of producers, but we need industries. We do not have industry to transform them. Yeah. You saw that we have cassava. We need the industry to transform them, to keep them, because if you get, we can get a lot quantity of cassava, but because we do not have how to keep them a long time, they get destroyed. That's why we need many investors in agriculture. We need also cement. The Dangote cement that which he told is important to the Zambia. Yeah, you see how it's very cost. Until 27, which aimed for nothing other than well-being of all Burundian, their prosperity and their better future. Currently, the country has focused on agricultural activities with the slogan, "May every month have food and may every pocket have money." Burundi also focuses on environmental protection under the theme, "Ewe Burundi urambaye." Kumbure nguma ndabigaruka ko buke bamwe bakavyumva kubera bamaze kubicamwo abandi ntibavyumve bakumva umengo n'umugani bakiyumvira yuko kumenya igifaransa n'ikirundi bimaze. Oya, ntibimaze. No kwiga icongereza birakenewe. Mwibuke ijambo ry'urufatiro dufise tuvuga duti abarundi harageze ko twikura kagaye. Mugabo murumva yuko iri jambo rivugwa n'abantu bamaze kubona yuko hari ikibazo. No. Yeah, thank you. Okay, merci beaucoup. I'm not English speaking. C'est très intéressant et si vous voulez, nous pouvons publier aussi le speech sur le site web. Donc, ndafise umugenzi mu minsi iheze yahora ntelefona akambwira ati sha ndagiye kuvugira abantu kuko barambabaza kweri. Aho yabagiye muri sentare agiye kuvugira abantu, ugasanga abarundi bararenganijwe, donc bariko bararenganywa, babuze ikibavugira, rumva ntibashobora kwivugira, muri sentare ugasanga ni ngimbirane. Mugabo wuzu ururimi agashobora kwivugira ati bagabo je nariko ndakora ibi nibi ntimundenganye. Aha rero wampaye inka ndiko ndavuga nti bagabo barundi nimuze twiga icongereza. Hariho abacumva nk'igishinwa basha bakumva umengo ndiko ndavuga ikirusiya. Naravuze nti utahura neza yuko kwiga icongereza bifise akamaro umaze kurenga umupaka w'u Burundi neza. Ambwiye ati rero jewe vraiment nitanze kuza ndagenda ndabavugira, voilà ati baragira ingorane, ntibumvikane n'uyu ntibumvikane n'abari, ugasanga buzuye ubusho kubera ingorane z'ururimi.
iki kintu kirambabaza kigasubira kikambabaza. Nibuka porojene narakoze mu 2013 nkavuga nti ya iyo abarundi bumva kamure n'abateye izi ngorane ntiziba ziriko ziraba. Voilà. Ibi abagore canke abakobwa bashobora kutabitahura. Biratahuritse. Mugabo umugabo canke umusore yategerezwa kuba mu bambere babitahura. Kuko kenshi nibo bakunda kugenda ariko simvuze yuko n'abagore n'abakobwa batociga akamo turiko tugatera mwese ntawe dukuyemwo. Urashobora gushika mu gihugu bavugamwo icongereza n'ururimi wabo kavukire. Urashitse ngaho hantu uri mushasha, voilà, kubera utabuzi ingene abantu mw'ico gihugu bigenza canke bakakwigenza ko baragucakiye mpaka mu gasho. Wewe uzi Kirundi gusa, kumbure na ca Gifaransa, ego basi n'agaswahili gake, voilà. Aha rero ubugize ibibazo. Ubwa mbere ugira ibibazo mwibohero. Abusanze mwibohero utagize Imana ngo usangeyo abarundi bene wanyu kiba ari kibazo. Mbega muzovugana gute n'abafungwa bagenzawe? Voilà, iki ni kibazo. Hari naho abafungwa baguteza imitwe batigira uku nuku. Voilà, ntimusangiye ururimi. Iyo aba waruzi icongereza kumbure byari kugufasha. Harageze rero aho uja muri sentare uje kwisigura. Baba bahagesereye naho uri mukuri ugatangura kweraguza ibintu uravyumva muri wewe mugabo bikakunanira kwisigura. Kumbure worondera n'umuavoka ariko hari naho utagira amahera. Okay, dufate yuko uyafise. Mbega umuavoka kumubwira uti je ndafashwe uku nuku bantwaye hariya ndariko ndakora utu uri kurisigura nyene kuko umuavoka umubwiza ukuri agaca amenya ingene abikora. None udashobora gukominika, udashobora kuvugana n'uwo muavoka ngo umubwire ikiri ku mutima, ucubigira gute? Voilà, aho rero uwo muavoka wewe ashobora kugusaba amahera menshi. None urumva ntimuriko murumvikana n'ukumvikana sentare ugasha usanga uratsinzwe. Ngiyo baguciriye imyaka 5-6 kandi wari mukuri. Bivuye kuki? Bivuye kuri kwa kutamenya, kwa kudashobora kwisigura mu rurimi. Wavyumva muri wewe mugabo vyakunaniye kwisigura mu rurimi. Wavuga upababa kujya kwisugura. Rero utarose umuntu w'impuhwe ngo akuvugire ivyo bintu biri muri wewe ngo agufashe kuza arabasigurira, ubugiye mu gasho ntibakubabarira no kukubabarira. Voilà, iki rero ni ikintu kidashobora gutahurwa n'abarundi bose. Ndiko ndabivuga gitahurwa n'umuntu wenyene amaze guca muri ibi bintu. Aha ndiko ndababwira ibintu nzi neza. Ibintu rero byarambabaje birasubira birambabaza. Kubera iki abarundi tuguma tumererwa nabi nkuko? Ni kubera iki ururimi rw'icongereza ngo tubera intambamye nkuko kose abantu bagaherera mu gasho, abantu bagaherera mu munyororo kubera kutamenya ururimi? Umviriza akantu Obama yavuze. Yaravuze ati niwiyumvira yuko inyigisho zizimvye, tirindira gatoya nyabuna uzoraba ingene ukutamenya bizimvye. Agovye kuvuga yuko wanka kurondera ubumenyi wiyumvira yuko bagomba bakurya amahera bariko barakuzimba, ukaruhira gusesagura amahera menshi kubera za nyigisho utigeze uziha agaciro ziba zigufashije. Aha rero niho nagarutse nkavuga nti aya n'amahigwe yanyuma. 2013 naraca ku maparkingi agenda ndasigurira abantu, ninjira mu biro bitandukanye. Icongereza kidufitiye akamaro akanaka, tugomba dutangiza inyigisho ntihagira umurundi numwe azosubira kukira ingorane. Bakandaba bamwe bakitwengera, abandi bati mbega iyo mubona afashwe n'ibiki. Nagomba ndababwiza ukuri je nashika muhira ijwi riza ryasaraye. Ijwi ryasaraye no kwikwimana. Murumva izo nguvu nakoresha mugabo gushika n'ubu nkabakiriko ndasigura nerekana nti ibaga ibi bintu murabona aho bitugejeje. Rero niho navuze nti kizire vraiment
abarundi ntidushobora kubandanya dusuzugurwa nk'uku tumererwa nabi nk'uku harageze yuko twikura akagaye ajya utarabona ingorane ufise biragoye yuko ushobora kwitorera inyishu turafise ibibazo kandi ibibazo bikomeye abategerezwa guhimiriza abarundi ubwa mbere bati ebagabo iga ibi bintu igura ururimi mugwige n'inzigo nyinshi hanyuma tuzofasha no gufasha ako kigoro tuzogafasha tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibyankenerwa nibo bantu ba mbere ahubwo bariko barahura n'izi ngorane kandi ntaco babibonamwo ahubwo babona yuko ari ibintu bisanzwe none twokira gute hageze rero yuko abatahura ababona iyi ngorane bahaguruka voilà akibako iyi ngorane rero nta kindi kintu cyo yikuraho atari uko abarundi tuhagurukira rimwe tukiga voilà ubu kutamenya kukavaho ejo tukaba abantu b'indyamunyu umugani wa patiri voilà patiri ati ngo barashika imbere y'inama nshinga amateka bakisigura bakavuga bati aba bantu n'abahebaga ko turakeneye yuko umurundi ahashitse ashika imbere y'abantu akisigura agiye muri sentare akisigura ariko arakora business akisigura agiye kwa muganga akisigura agiye kuvuga ubutumwa akisigura aho batugayiye si vuba n'ukuri kw'Imana nagiye kuri kaminuza imwe ngiye kurondera programme ndavuga programme y'ivyigwa by'icongereza aho hantu rero baranyakiriye tangura kubabaza programme ingene bakora ingene bagirira formation abantu bakagera aho bakurikirana ivyigwa atangorane ndababaza yuko bodufasha bakaduha programme imeze neza ndifuza yuko hamwe turose iyo programme vyodufasha ndababwira yuko ndi umurundi barambwira bati reka kuduhenda twumva umengo uvuga nk'abantu bo muri iki gihugu bo igihugu bambwiye ntaco ndababwira ntibikenewe bati ntushobora kuduhenda kuko abarundi turazi ingene bavuga n'abantu baba baza bakaduca mu minwe turazi ingene icongereza cabo kiba kimeze bati kugira ngo batangure ivyigwa tubanza kubaha inyigisho z'urufatiro kugira ngo bige neza akantu rero karambabaje karasubira karambabaza abarundi rero baraduhaye identite aho dushitse hose oya ngo umuntu avuga icongereza nk'uko ubona umurundi kabisa aka kantu mwumva karyoshe abantu b'Imana ndavuga nti kubera iki ibi bintu vyoguma bitubako tubona tukaguma twambara ibara tukaguma tujoba mu bantu tukaguma tumaramara mu bantu kandi hariho ukuntu twoshobora kuvyihereza twebwe nyene nabahaye akarorero k'abarundi buzuye amabohero mu bihugu bitandukanye bavuga icongereza kubera iki kubera ukunanirwa canke kubera ukubura ababafasha voilà kubavugira bakagirirwa akarenganyo kabi kubera iki kubera badashobora kwiexprime mwiyumvire umuntu akubabaje akakurenganya ikibonane mugani wa muntu kubera udashobora kwiexprime ukavuga uti none gabasha aha bikababaza cane ugashapfura ukabura ingene ugira ukaja kubatuka mu kirundi naho ntibakumva aka kantu ndakibutse gamana karababaje tubiye kubabaza turabona ko iyi ari ingorane ikomeye ku barundi nimba ari ingorane eske inyishu turayibona nababwiye yuko atayindi nyishu iriho atari ukukivira hasi twasisiye n'umujinya mwinshi n'inzigo nyinshi tukaciga mpaka tukimenya gushika yaho voilà ejo canke hirya yejo tuzoshika imbere yabo bantu bahora badutwenga canke batugaya voilà bakatuyoberwa mbwira gusa yuko mwoshobora kumfasha ubu butumwa mukabushikana ku murundi wese iyari hose hariya ejo ntazogira ibibazo nk'ibi ndariko ndavuga ngo avuge ngo Jesse nigeze numva yuko bizi icongereza aha ushitse ngaha ushutangura kwiyumvira uti mbega basha none gabasha ibi bintu ndabigoza iki
icyongereza ntari narahaye umwanya ndaciga ubunyene ngo bishoboke, ndaciga hanyuma nze kuronka ico mvuga. Izi ngorane urarindiriye ko zizogushikira, kira noneho sindakwipfurije kuja mu ibohero, sindakwipfurije gufatwa hanyuma ngo uzogira ibibazo, ariko ibigora vyama bigora abagabo, naho utoba ukoze ikibi ngo bagufate bagute mu gasho, barashobora no kukurenganya bakagutwara atakoze ukoze. Mugabo ikintu c'ikigwanisho wowe ufise conyene ni kwa gushobora kwisigura ukavuga uti bagabo je sinari mu makosa, jewe bimeze uku. Iki ni kigwanisho gihambaye, hari abatakibona mugabo iki ni kigwanisho gikomeye. Umuntu wenyene atakintu ariko arafasha n'umuntu adashobora gushikana ubutumwa kure kugira ngo umurundi wese ashobore kubwumva ngo ejo azogwe muri iki kibazo kubera kutamenya. Harageze nimba hatarengeranye ko twikura kagaye.